Ndabaramukije amahoro y'Imana. Kaze mu kiganiro ikiyago c'inama nshingamateka mutegurirwa n'igisata kijejwe kumenyesha amakuru n'ubuvugizi mu biro vya nyeniteka umukuru w'inama nshingamateka. Mu kiganiro c'uno munsi tubashikiriza muri make ibijanye n'ibikorwa banyakubahwa abashingamateka baranguye muri indwi irangiye. Turagaruka cane ku vyaranguwe mu nama za bose zakoranye uhereye ku munsi wa mbere igenekerezo rya 21 Myandagaro uyu mwaka w'ibihumbi 2023 harimwo integuro y'ibwirizwa rijanye n'amategeko azobagenga abarundi baja gukorera akazi mu gihugu ca Qatar. Nkaba nsubiye kubaha ikaze. Ku munsi wa mbere igenekerezo rya 21 Myandagaro inama nshingamateka yarize yongera iremeza integuro zibiri z'amabwirizwa ajanye n'amasezerano yo gufashanya yashizweko igikumu hagati y'u Burundi n'ibihugu vya Maldives na Qatar. Ibikorwa vyari bihagarariwe na nyeniteka Gerard Daniel Ndabirabe na y'umushikiranganje Marie Chantal Nijimbere mu vyajejwe harimwo ubudandaji. Akaba ari we yari intumwa ya leta kugira ngo asigurire banyakubahwa abashingamateka imvo zatumye leta ishima kugira ayo masezerano. Ubwa mbere hizwe integuro y'ibwirizwa rigenga amasezerano hagati y'u Burundi n'igihugu ca Maldives kubijanye no gukuraho impusha zahora zisabwa mu kwinjira muri ivyo bihugu ku bene gihugu bavyo. Nkuko vyashikirijwe n'iyo ntumwa ya leta, Maldives ni igihugu kiri mu majepfo ya Aziya, kimwe mu bihugu bifise uburinganire buto kw'isi, kikaba gifise abantu baba ibihumbi 600 gusa. Ayo masezerano yashizweko igikumu kuwa 26 Ndamukiza uyu mwaka w'ibihumbi 2023 mu ntumbero yo gutsimbataza imigenderanire. Ayo masezerano rero novuga ko azobangira akamaro kuko igihugu ca Maldives kizoba cinjiye na cane mu bihugu bigenzi vy'igihugu c'u Burundi. Igihugu ca Maldives n'u Burundi bikazoshobora gushigikirana haba mu vya politike, mu vy'imibano canke mu vyo guhanahana urudandazwa canke mu vyo kungurana ubwenge canke ibindi bikorwa vy'iterambere. No bamenyesha kandi yuko igihugu ca Maldives ahanini gitejwe imbere n'igisata caba mukerarugendo hamwe n'igisata c'uburovyi kuko igisa n'igihugu ca Maldives gikikijwe n'ibahari rya Indiana, kikaba rero ari igihugu kigizwe n'ama-île menshi. Ivyo rero bizofasha na cane igihugu c'u Burundi kurahura ubwenge mu itunganywa neza bw'ibisata vya mukerarugendo n'ibisata vy'uburovyi. Narijya ko leta y'u Burundi ifise ihangiro kandi kongera igategekanya kugwiza umusaruro uciye muri ivyo bisata bibiri, ibisata vya mukerarugendo n'ibisata byo guteza imbere igisata c'uburovyi biciye ku biyaga dufise hano mu gihugu cacu Burundi harimo ikiyaga ca Tanganyika ndetse n'igisata co gutwara abantu n'ibintu biciye mu kiyaga ca Tanganyika. Banyakubahwa abashingamateka barashikirije amakenga bafise afatiye kuri ico gihugu kiri mu mazi, bagashaka kumenya nimba hari ubuhinga bwiyaguye ayo masezerano vy'ukuri yozanira Burundi nk'akarusho. Abarundi ahubwo bogenda muri ico gihugu bagiye kwiga no kurahura ubumenyi kugira ngo bagaruke babivyaze umusaruro hano mu gihugu cacu Burundi na cane mu vyerekeye igisata ca mukerarugendo, igisata c'uburovyi n'igisata co gukamisha ibiyaga n'inzuzi Imana yaduhaye. Kubijanye n'ico leta y'u Burundi yobiri kirakora kugira ngo iteze imbere ivyo bisata, umushikiranganje Nijimbere yishuye avuga ati: ico novuga nuko muravye muri code des investissements nuko igisata ca mukerarugendo, igisata c'uburovyi n'ibisata byose bijanye n'inyubako zishobora gutuma duhamagarira ba mukerarugendo kuza abagwizatunga batandukanye kuza hano mu gihugu cacu Burundi byashizwe mu bisata novuga prioritaire kugira ngo bishobore kuronka uturusho dutandukanye gutyo abagwizatunga batandukanye bashobore kuzana imitahe yabo muri ivyo bisata vya mukerarugendo n'ibisata by'uburovyi kuko
kuko leta ahayo ni ugushiraho amategeko, ni ugutanga ubwo burusho, ni ugushiraho kandi n'inyubako zitandukanye zishobora korohereza abagwizatunga kugira ngo nawe barangure imigambi yabo borohewe. Rero ibiriko birakogwa, ico novuga kindi kiriko kirakogwa nuko muri iki gisata c'abamukerarugendo ndetse n'igisata c'uburovyi, nuko nkuko musanzwe mubizi hariko harakorwa ibikorwa bitandukanye ku kivuko gikuru ca Bujumbura kugira ngo ubwa mbere twongereze capacité d'accueil, dushireho kandi naho ba mukerarugendo bazoba abariko baragendera igihugu cacu Burundi baciye mu kiyaga ca Tanganyika bashobora gushikira, hamwe n'ibindi bikorwa kugira ngo ibuja n'uruza hagati mu kiyaga ca Tanganyika rushobore koroha. Ku bijanye n'abarundi benshi bohava baja muri Maldive bakigumirayo, umushikiranganji yamenyesheje ko mu gihe cyose habonetse ko hari ibitaba biriko biragenda neza, ingingo y'indwi itegekanya ko igihugu gishobora kuba kirahagaritse ayo masezerano. Muri kino gihe rero ngo hari n'indinganizo yo ku rwego rw'igihugu iri kiratunganywa, Stratégie nationale du tourisme au Burundi, igiye gushikirizwa inama shikiranganji, hanyuma izorungikirwe inama nshingamateka kugira ngo igire iciyivuzeko. Inyuma yo guhanahana ivyiyumviro no kurabira hamwe zimwe mu mpinyanyuro zashikirijwe n'umugwi w'amaho, iyo nteguro y'ibwirizwa rigenga amasezerano hagati y'u Burundi n'igihugu ca Maldive kubijanye no gukuraho impusha zo kwinjira muri ivyo bihugu ku benegihugu bavyo, yaciye yemezwa 100% na banyakubahwa abashinga amateka. Urumvise rero kubahwa abashinga amateka unteguro y'ibwirizwa n'amasezerano twitoye 100%. Iyindi nteguro y'ibwirizwa yari ku rutonde iraba amasezerano hagati y'u Burundi na Qatar kubijanye n'amategeko yogenga abarundi bagiye gukorera imirimo muri ico gihugu. Umushikiranganji Marie Chantal Nijimbere yamenyesheje ko muri kino gihe ivyo kwisumamwo vyafashe umurindi munini kandi atari no ku barundi gusa. Ivyo rero ngo bifise akamaro iyo abagiye bogengwa n'amategeko azwi kandi ahurijwe ko n'ibihugu bibiri. Ayo masezerano akerekana neza uko itunganywa ryoba ryiza, hamwe n'ibisata leta ya Qatar ihamagarira abarundi kuja kuranguriramwo imirimo. Ishigwa mu ngiro rero ryayo masezerano rikazofasha ubwa mbere novuga kuronka ubuzi no kugabanura ubushomeri mu gihugu cacu Burundi. Ikindi naco nuko iyo habaye aya masezerano bifasha kandi gukinga no kurwanya abarundi baja kuronderera ubuzi muri ivyo bihugu vya Qatar baciye mu nzira zitemewe n'amategeko. Ikindi nuko aya masezerano amaze gushigwako amaze kwemezwa azofasha gukinga hamwe no gukurikiranira hagufi ishigwa mu ngiro ry'aya masezerano kuneza y'abarundi bazoba bagiye gukorera muri ico gihugu ca Qatar kugira ngo hashobore gushigwaho amasezerano meza hagati y'umukozi n'umukoresha kandi yongereye ububahirizwe. Ibi rero birafasha gukingira abarundi baba bagiye gukorera kwisumamo canke kurahura ubwenge muri ico gihugu ca Qatar. Ikindi novuga nuko ku gihugu c'u Burundi nuko iyo umuntu agiye gukorera mu makungu abagiye kuharahurira ubwenge, arahurira n'ubuhinga ndetse akongera kanateza n'imbere n'imiryango yabo baba bakomokamo biciye mu gahembo baronka kari mu masezerano y'umukozi hamwe n'umukoresha. Ishigwa mu ngiro rero ry'aya masezerano riratuma kandi n'igihugu kihungukira kuko abo barundi bagiye gukora muri ivyo bihugu iyo batashe canke bakiri mu mirimo baraheza bakagira ico baterereye mu migambi mito mito igihugu kiba kiriko kirarangura haba mu burimyi, mu bworozi eka n'ibindi, kandi bagaheza bagatahana n'ubuhinga buteye imbere bashobora kugaruka bagaheza bakigisha bene wabo b'abarundi. Akarusho kitezwe rero ngo ni kanini. Kuri ibi vy'abarundi baje gukora ubuzi hanze, Nyeniteka Geraze Daniel Ndabirabe yaraterereye iciyumviro ko hobaho n'amategeko agenga ingo, kuko kenshi usanga hagenda umwe mu bubakanye rimwe na rimwe hakaduka utubazo. Aya mategeko
aproteja n'amategeko y'abagiye ku kazi, amategeko hagati y'umukozi n'umukoresha washaka n'u Burundi, ariko nta mategeko akingira imiryango muri aba bantu bagenda hanze, nta mategeko akingira imiryango arabaho. Icyo nacyo rero kumbura nicyo umuntu yo kuyumvira cyane kugira ngo bashobore guproteja iyo miryango ibisigaye mu gihe umugabo agiye hagasigara umukenyezi n'abana, habe hari itegeko rikingira umuryango. Mu gihe urenverse mu gihe hagiye umukenyezi hagasigara umugabo n'abana, nabo habe iryo tegeko rikingira umuryango. Icyo nico umuntu yokongeramwo. Banyakubahwa abashinga amateka basaba kandi ko hobaho gukorana neza hagati y'abahana abakozi, ubushikiranganji mu byo bujejwe harimo imigenderanire n'amashirahamwe akora ivyo gufasha abifuza akazi hanze, kugira ngo ingorane zimaze kugaragara ko zishikira abarundi bakorera mu bihugu vy'Abarabu zitoregwa inyishu. Kuri ivyo umushikiranganji yamenyesheje ko ikurikiranirwa hafi rigiye kuzokorerwa mu mugwi w'abahinga ku mpande zibiri kugira bigende neza, inama yo gusuzuma ikazokwamiba uko umwaka utashe, agashima kandi n'impanuro zashikirijwe. Aha nomenyesha yuko yaba amasezerano amaze kuja mu ngiro, nta muntu n'umwe agenda gukorera mu gihugu ca Arabie Saoudite biciye mu masezerano igihugu c'u Burundi cateye ku mukono, bose bategerezwa kuba babanje kwemererwa n'imiryango. Rero ivyo mwadushikirije twabifashe nka nkama kugira ngo hazokurikire igikorwa cyo guherekeza iyo miryango ihejeje kwiyemeza kurungika uwo muntu kugira aje gukorera mu gihugu ca Arabie Saoudite canke mu gihugu ca Qatar, ingene ubushikiranganje bubijejwe bwoshobora guherekeza iyi miryango inyuma yuko uwo mukozi aba yamaze kuhava, ntihabe igihengeri canke ngo habeho kudatahurana gutyo imiryango ngo uheze ihungabane. Kubijanye n'amasaha menshi abarundi bakora, umushikiranganji yarahumurije banyakubahwa abashinga amateka avuga ko bazokora bisunga amategeko agenga akazi ko muri Qatar, kandi atabakora amasaha arenze canke ngo bakoreshwe ivy'ubucakara. Bishitse naho Uburundi buzoheza bufata ingingo bagarukanwe kuko hatazoba hisunzwe ibiri mu masezerano. Abashinga amateka barasabye kandi ko amashirahamwe afasha kurungika abakozi yokomezwa kugira ngo hace haba ugukingira imiryango. Umushikiranganji yamenyesheje kandi ko hari ingingo ibaho uburenganzira bwo kuguruza amakonti babikako canke babikurako amafaranga mvamakungu mu mabanki y'ubudandaji ya hano mu gihugu. Aha nuko igituma bategerezwa kuguruza ikoni hano mu gihugu cacu Burundi nuko article 15 yo muri aya masezerano agace ka 15 karabaha uburenganzira bwo gushobora kurungika amahera mu gihugu c'u Burundi bisunze ingene hatunganywa ivyo kurungika amafaranga mu kindi gihugu bisunze amategeko yo muri Qatar. Rero murumva ibihugu byose birafise ingene bitunganya politique monétaire mu gihugu, na cane cane bivyerekeye amafaranga mva makungu. Abazoba bari hariya mu gutransfera amafaranga bazokwisunga réglementation financière en vigueur muri leta ya Qatar. Ashitse hano mu gihugu cacu c'u Burundi bazoheza bisunge ivyerekeye politique ingene hatunganywa ibyo kubika canke kubikura amafaranga mu gihugu cacu Burundi, bazoheza bisunge amategeko ashigwaho ni banki nkuru y'igihugu kuvyerekeye gutora, kubika canke kubikura amafaranga mu mabanki commercial. Bahejeje guca ijya nino no guhinyanyura bimwe mu biyigize, iyo nteguro y'ibwirizwa ikaba yaciye yemezwa 100%. Twitoye 100%. Ku munsi wa gatatu naho banyakubahwa abashinga amateka barakoranye
kugira bige integuro y'ibwirizwa rijanye n'amasezerano ashingiye ku bwumvikane hagati y'ibihugu bisangiye gukoresha amazi y'uruzi Nile. Ibikorwa byari bihagarariwe na Nyeniteka Gerard Daniel Ndabirabe, umukuru w'inama nshingamateka. Intumwa ya leta nawe akaba yari umushikiranganji Sanctus Niragira mu vyajejwe harimo ibidukikije, yaje gusigura imvo yatumye ayo masezerano ashikwako. Ikibazo kijanye n'uruzi Nile ngo haheze igihe caragaragaye, bakabaza igituma habaye uguteba kugira ngo ayo masezerano yemezwe. Intumwa ya leta yasiguye ko ayo masezerano adasanzwe ku bihugu biri mu misozi ihanamiye uruzi Nile hamwe n'izindi nzuzi zigwisukamwo. Muri kahise harabaye amasezerano y'ubukoroni yemeza ko ibihugu vya Misiri na Sudani arivyo bifise ububasha kubijanye no gukoresha amazi y'uruzi Nile. Mu nyuma haraba utwigoro two kuja hamwe kw'ibihugu 11 bashiraho uburyo n'imigambi y'iterambere bisabikanije ayo mazi. Mu gihe hari amasezerano cari cagiriraniye n'u Burundi, igihugu ca Misiri ngo nticerekwa ibiri muri ayo masezerano. Inyuma yaho Ethiopia nayo igiriye umugambi wo kubaka urugomero runini rushobora kuzotanga umuyaga nkuba ungana na megawati 6,000 uzokoreshwa mu ihinguriro rya uranium. Uno mutungo rusange kandi ko uko bizokogwa bitegerezwa kwisunga amategeko. Niko nari navuze ndiko ndasigura iyi ntangamarara. Mu bisanzwe kwinosi twese turi bamwe kandi ntanyagufa ntanyagukira. Nari naco gituma mwana masezerano harimo yuko uko aya mazi azokoreshwa ari kubahiriza abandi kugira ngo bose bashikirwe. Aha rero turahumuriza tuvuga duti aya masezerano bwa mbere ho ntasa, hari amasezerano hagati y'ibihugu bibiri, haba n'amasezerano hagati y'ibihugu vyose biri muri uno mugabane bisangiye uno mutungo rusange. Tukaba rero no mwana masezerano yihariye akoro cadre bitabuza yuko ayo yandi masezerano hagati y'ibihugu bibiri nayo nyene yubahirizwa, ariko mu kubahirizwa bikajana n'ibihe kugira ngo umutungo rusangi bose ushobore kubafasha kwiteza imbere kandi ata gihugu gihutaje imibereho y'abene gihugu bo mu kindi gihugu. Mu bibazo byashikirijwe n'abanyakubahwa abashingamateka harimo ko mu gihe ayo masezerano yo kwemezwa Uburundi butoba buhevye imigenderanire na Misiri canke ngo habe ukuvuguruzanya n'ayandi yamaze gusinywa. Umushikiranganji yarabahumurije avuga ko aya masezerano abiri adasa, amwe ni hagati y'ibihugu bibiri, aya nayo akaba amasezerano rusangi ahuza ibihugu byinshi. Vyumvikana rero ko atangorane vyotera, ahubwo hazokwisungwa amategeko. Uburundi aho buhagaze akaba ari uko itunga rusangi ryosabikanywa. Kubganye niteka ngo ntivyumvikana ko hoba amakenga ku gihugu ca Misiri. Twebwe abarundi twagaza ku byifuzo, none abandi nabo bahagaze ku makenga. None umuntu afise amakenga uyamukuramo gute? Umuntu afise ibyifuzo nawe mukuramo gute? Ubu byifuzo uramuhebeshe w'amakenga nawe. W'amakenga ntamupfamo. W'ibyifuzo urashaka kugira eba. Mugabo w'amakenga. W'amakenga gawe kumuvana w'amakenga. Rero aha sinzi nimba byumvikana. Aha harimo ikintu cy'ugucengana. Kandi mugize ko mutubwiye zino muzi ati nta kiraba, nta realization n'imwe, ati n'umushyiranganje kwa kuza wo muri Egypte ati yavuga ibintu by'integuro. None twuritse ko mwumva ubwo twame tuvuga twuritse ko andi masezerano yaguye n'ayandi hagati y'ibihugu yaranse ataraja mu ngiro nta kintu na kimwe kirako aha ni gucengana.
kandi wumvise imvugo mu bintu bimwe ukumva imvugo kuri kino kibazo wumva imvugo zidafite aho zifatiye imvugo z'ugucenga ndabivuze uko kandi azi ko bariko barakumviriza no muri ambasade bariko barakumviriza harimo ibintu cyo gucengana ko nta kintu gifatika wumva aho kugira ngo muganire mwumvikana ngibi acyafite by'amakenga ahubwo nyuma ntibahagara ku makenga gusa ndashaka kugira bati ayo asezerano kayo twemera ntacyo twagiye mudane wumva niki. Inyuma yo guca ijya nino iyo nteguro y'ibwirizwa yaciye yemezwa na ba nyakubahwa abashinga amateka 109 ku 110 batoye. Integuro y'ibwirizwa twarugiwe na leta yemejwe n'abashinga amateka 109 abashinga amateka 110 batoye. Mu bijanye n'imigenderanire umukuru w'inama nshingamateka nyeniteka Gerard Daniel Ndabirabe yarakiriye mubiri we ku muhingamo wo ku munsi wa gatanu igenekerezo rya 18 Myandagaro uyu mwaka w'2023 uwuserukira igihugu ca Tanzania mu Burundi umupfasoni Jili Elibariki Mareko akaba yaraje kumusezera kuko ikiringo ciwe carangiye. Uwo mushitsi w'iteka akaba yarashimye cyane imigenderanire myiza yibonekeza hagati ya Tanzania n'u Burundi ishingiye ku gufashanya mu bisata by'uburimyi n'ubworozi, indero, amagara y'abantu n'ibindi. Yarashimye kandi uko bakoranye n'indongozi z'igihugu uhereye kuri nyenicubahiro umukuru w'igihugu, umukuru w'inama nshingamateka n'abandi. Nyeniteka Gerard Daniel Ndabirabe nawe nyene yarashimye ubucuti budasanzwe buri hagati y'ivyo bihugu bibiri agakenguruka kandi kubikorwa uwo muserukizi yaranguye mu Burundi. Hakozwe vyinshi nta wo bidondagura ngo abishobore kuko nibikorwa bihagaze ku mubano mwiza umaze igihe kirekire uranga uri hagati y'igihugu cy'u Burundi n'igihugu ca Tanzania. Rero nkuko tubivuze twamwifurije yuko ahagiye mu yandi mabanga canke kumbure agiye kuruhuka ibyo ari byo byose azobananye atuvugira atubera koko ambasaderi wacu umuserukizi wacu mu gihugu ciwe kandi mu bindi bihugu kuko Uburundi arabuzi yarabubonye. Tukifuza rero yuko azobana naho azoba ari mu mabanga yiwe canke aruhutse abandanya tuvugire abandanya twiyumvire kandi tukaba natwe tumwifuriza kuzoca agaruka vuba. Aha hakaba ari naho dusozereye kino kiganiro. Turabashimiye mwebwe mwese mwagikurikiye naho ubutaha.